niwumve ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese barundi bo haziko, no mwebwe barundi bishwi, na mwebwe mwese mukurikirana ikirundi c'abarundi, ndabahaye mwiriwe. Mvuze ko ndabahaye mwiriwe kubera aho ndi ni mwiriwe, kubera nk'ubu hariho nk'abantu ba muri Australia bobo bwamaze guca, nari kuvuga nti mwaramutse. Uno munsi rero ndamutse ngomba kubaganirira mukuru wanje yitwa mugabo ko tuvuga yuko uwupfuye atabaheze ubuzima bubandanya, ni mukuru wanje yitwa Bigirimana Barthelemy, tukamwita Toromeo. Ariko imbere ya vyose rero nagomba ndabaramutse ndababwira nti murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Murakaramba kubera uwo mukuru wanje wewe ntakiriho, yaramaze kugenda y'ubukama, Imana yaramuhamagaye aritaba. None rero wewe uri kurakurikirana kino kiganiro, unkunda utankunda, ukunda ikiganiro cy'undi c'abarundi utagikunda, ndakwipfurije kuramba. Ni kubera iki jewe misi yose nama nipfuriza abanyumva ibintu? Nuko jewe ndazi neza yuko uretse ko Imana yavuze ngo abazoguhezagira nanje nzobahezagira, nanje ndemeza neza ko umuntu aguhezagiye nawe acahezagirwa gatatu. Umuntu aguhezagiye burya acahezagirwa gatatu. Kubera iki? Ubwa mbere na mbere, ugomba guhezagira umuntu umubwira ibintu Imana yamushakako. Mu yandi majambo, Imana ibihejeje kuguhezagira kubera uba uriko urayivugira. Ubwa kabiri, urinze uvugira Imana nuko iba yagutoye, ni ukuvuga uba warahezagiwe. Ubwa gatatu, urinze uhezagira umuntu nuko nawe uba warahezagiwe, kuko ntushobora kwipfuriza neza umuntu nawe uriko uramwipfuriza gupfa. Uriko uramwipfuriza gupfa rero ni nk'atana kimwe uriko urakora. Sinumva ari igituma novuga nti murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Murakaramba nibisanzwe, murakagwira no kugira ngo ntimuranduke, muragahora ku ngoma. Ibintu vyiza mukora biba ari byo mubandanya mukora, muhore ku ngoma yo gukora iciza. Uno munsi rero igenekezo rya gatatu ruhuhuma mu 2024 ku kirangamisi ca Gregori, turacari mu 1959 ku kirangamisi ca jewe nta fatiro nazanye c'abarundi. Ndamutse ngomba kubaganirira kuri mukuru wanje Bigirimana Barthelemy yitwa Toromeo. Ubu rero yaramaze guhwera, nta ukiriho. Hanyuma yahwereye ku munsi wa mbere igenekezo rya 27 Munyonyo 2023. Munyonyo no kuvuga ukwezi kwa11 ku bantu batumva neza neza ingene umuntu avuga amezi y'ikirundi. Neza na neza ahwereye yaragwaye. None ni kubera iki ndiko ndababwira ibi vya mukuru wanje? Ndamaze kuvuga ibiganiro usanga ndiko ndiyamiriza naka aba yanyivye ibintu, ugasanga ndiko niyamiriza naka ariko aratuka abarundi, ugasanga ndiko ndabwira abarundi ngo bakunde Uburundi, ugasanga ndiko ndahimiriza abantu ngo bakunde base na banyina babo. Sinumva igituma rero mukuru wanje yahwereye ntubabwira nti yarahwereye. Uwo mukuru wanje rero yarahwereye kuwa mbere igenekezo rya 27 Munyonyo mu 2023. Ahwerera kumuremera kumwamira wa rutongati rwa muremera wa Giheta umwami n'abagabo, muri Gitega gitengatira iteka n'amataba tonyanga ubutore n'ubutwari mu gihugu c'u Burundi, muri Afrika niho yahwerereye. Hanyuma rero ahwereye ico nakoze n'igiki, narabikiye abantu nkuko umuntu yahwereye umuntu abikira abantu. Ubu rero uwo mukuru wanje yari yavutse mu 1955, ansumvya imyaka 12. Hanyuma rero ansumvya imyaka 12 uca umenya yuko je navutse mu 1967 mu minsi mikeyi igenekezo rya 22 Ntwarante nzoba nkwije imyaka 57, niho kubisanzwe yansumvya imyaka 11 urenga. Ubu ntihazoba vyitwa ko ansumbije 12. Nuko rero naciye ngira gute, iyo umuntu yahwereye habiki
ubwiriza kubika. Narabikiye rero abantu baba abantu bishwi, abarundi bishwi, ni ukuvuga abarundi bari mu mahanga ya Canada, ya Amerika, ya Buraya, ya Afrika, ya Oceania, ya Aziya n'ahandi hose abarundi bashwiragiriye, narababikiye. Kubika no kuvuga ko umuntu yahwereye. Narababikiye rero, mbikira abarundi bishwi, mbikira n'abarundi bo haziko. Hanyuma ntivyahereye aho, narabikiye kandi mu migwi. Narabitse mu migwi nsanzwe ndimwo. Imigwi iba imigwi ya WhatsApp gihuri, iba imigwi ya Messenger gihuri, iba ya hehe. Narababikiye abantu ndababwira ko nabuze mukuru wanje, mbuze ntanka. Hanyuma cane cane umugwi, ndagaruka ku mugwi witwa Renganura Ikirundi, hanyuma n'imigwi yino ya Canada. Hanyuma rero kubera ko nabitse, hariho umugwi witwa Renganura Ikirundi nsanzwe ndongoye. Uwo mugwi ni wa wundi wajaho kugira ngo twumvane, dufashanye, duheze dutange ivyiyumviro, bampe ivyiyumviro nshobore kwikura. Patience David Mbonabuca yavuze ko ururimi rw'ikinyarwanda rukomeye gose, ngo ku buryo rwamize ikirundi c'abarundi bahungiye mu Rwanda mu 2015. Ico gitabo Patience David Mbonabuca akayacanditse mu 2019, hanyuma aza kugisohora mu 2021. Ibaze rero umuntu yahugiye mu Rwanda mu 2015, 16, 17, 18, 19, imyaka 5 yonyene, ngo ururimi rw'ikirundi ngo rwamaze kugenda, ngo ururimi rw'ikinyarwanda ngo ruriko ruramira ikirundi. Igitabo kizosohoka vuba, Imana niyampezagira, kizosohoka vuba, kivuga ivyiyumviro nyamukuru nashimikiyeko kugira ngo ndamwiyamirize. Uwo mugwi Renganura Ikirundi rero waciye ukora iki? Haravuyemwo abantu bakeyi gose, bakeyi gose. Barambwira bati Ntafatiro Patrice, wewe ari urongoye uno mugwi wacu, mpore. Bamwe baranyandikira, abandi barampamagara. Mugabo mu mugwi ushika abantu amajana ngahe, abantu ushika 17 bonyene nibo bambwiye bati mpore. Ivyo ntaco, naho hari kubumwe yari kubamaze, kuko uribuka n'Imana igomba kumara abantu. Hariho wavuze ati hari abantu 50 wo bareka, atego aramanuka gushika kuri 5, yaravuze ati no bareka, aca sanga ni wenyene gusa na Loti muri umunawe, baba babiri. Hanyuma baca baragenda, abasigaye Imana ikirikorera ivyo yabwiza gukora. Nuko rero naho yari kubumwe yari kubamaze neza na neza. Rero abo bantu b'ikirundi c'abarundi baciye bakora iki? Baciye biyungunganya. Itariki 16 baca baragenda Igitega, Giteka n'amataba atonyanga ubutore n'ubutwari mu gihe tumwami n'abagabo kumuremera, kumwamira mu Rutongati. Baragiye barashikayo. Nkeka urabona amafoto amwe bari bagiye aho nataye uruzogi. Hanyuma baraganiriza umupfakazi Filoteya, hanyuma baravuga ibintu, baravuga amajambo, nukuvuga n'ukuri baramushira udukwi. Ayo mafoto ndibaza uriko urayabona. Abo bantu rero dusangiye urugamba rwo kurenganura ikirundi mu mugwi witwa Renganura Ikirundi, ndabakengurukiye. Murakaramba mana, murakagwira mana, muragahora ku ngoma. Umwanya mwakoresheje mugiye kumuremera mu gihe tumwami n'abagabo muri Gitega, Giteka n'amataba atonyanga ubutore n'ubutwari, mukagenda kundabira mukuru wanje yahwereye, nako mukaza kundabira uwo mupfakazi asigaye n'abana, mukabashira udukwi. Murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Umwanya mwakoresheje, Imana izokure hasi abantu 1000, s'abantu 100, oya, Imana izokura abantu hasi 1000, baze babagirire nkuko mwangiriye, namwe babibuke. Hariho izaburi nyambari ya kangahe niyivuga ngo Imana yakakwibuka mu minsi y'amagume, ize yibuke ibisabisho byawe. Namwe mu minsi y'amagume Imana irakabatumbereza ko inyonga zayo, ibarabe, ibatwengere ibisabisho byanyu, ice ibishira mu ngiro. Ivyo ndabibasabiye n'umutima utekanye, n'umutima ubakunda, mwe mwagiye kumuremera iwacu. Ico kikaja ngaho.
Hakaba rero n'abandi barundi bishwi cane cane aha muri Canada mbaye, cane cane i Buraya ahari umuryango wundi w'iwacu, ni ukuvuga abantu baravyiyumviriye nabo nyene baratanga udukwi. Abo bantu bo muri Canada mpereye ku mugambwe CNDD-FDD nsanzwe mpurikiyemwo, mwamfashije, murakaramba, murakagwira, murakaguma ku butwari, murakaguma ku nganji gushika Yezu Kristo agarutse nk'uko mwamye mubivuga kuva na kera. Igituma ndabavuga kuko jewe ahantu hafatira Patrice aha usanga ndiko nditeragura mvuga ngo ibiki n'ibiki, nukubera uwo mugambwe CNDD-FDD. Aho wankuye ndahazi, aho nari ngeze ndahazi, ingene ndavuga mu Burundi uwo mugambwe utaraja ku butegetsi ndabizi, ariko ubu wagiye ku butegetsi ivyo mvuga navyo muravyumva. Mu yandi majambo uwo mugambwe uragahangama, na cane cane agacimbiri ka Ottawa Gatino aho nsanzwe mba karagahangama, kagira indongozi nziza, mutwarire igihugu, mutwarire abarundi, mutwarire amahanga, muze mutware neza gushika Yezu agarutse nko mwakabivuze. Uwo mugambwe rero waranguye ko uranterateranya udukwi, hanyuma uratunshikiriza, ndabakengurukiye. Simwebwe gusa, hariho na communauté burundaise du Canada, nukuvuga ihwaniro ry'abarundi bishwi ya Canada, nabo nyene hariho abanserutseko. Nabo nyene sinogenda jewe ntabavuze, murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Ivyo bikavuga iki? Bikavuga ko iyo umuntu yabuze umuntu abagenzitwe, agenzitwe rero arakeneye abantu bamugarukirako. Mwebwe rero mwangarukiye ko mwese, mukagarukira kuri mukuru wanje, muciye kuri jewe, murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Naho rero kwigenekerezo rya 27 kuwa gatandatu wahera, naragerageje guhamagara abantu bose bari ngaha muri Canada, tusa n'abasangiye ico gikorwa, abampaye udukwi n'abatatumpaye, abangendeye n'abatangendeye, abanyandikiye ubutumwa na bukeyi naho baba bambwiye bati mpore, abakoze icari co cose narabatumyeko, ndabandikira ndababwira nti nangwa murazoza muze mufatanye na jewe tugende mu nkuka y'imisa, hanyuma hace haba n'agatutu ndabakengurukire. Uko kubakengurukira kwari kumeze gute? Kwari ukubakengurukira kuko uburyo bwose mwampaye, udukwi twose mwampaye, naca ndungikira Filoteya umupfakazi ariwe muramwanje, naca ndamurungikira. Aho rero umunsi mukuru waciyuba umunsi mukuru wo kubakengurukira kuko nabo nyene barigoye. Hari rero kuwa gatandatu igenekezo rya 27 nzero mu 2024. Aho rero kuri jewe nariko ndaganduka kubera je sinoguma ngandaye umwaka wose, kandi bigira Imana baruteremeo ata muntu numwe afitiye ideni muri Canada kiretse ideni ry'urukundo, ata muntu numwe novuga ngo azogira iki, uzokenera kugenda gusaba ivyo yosaba azoheza agende kumuremera nibaganduka. Mugabo rero jewe nsa n'umugandutseko haheze amezi 2. None rero ndakengurukiye uwo wese yanditse ubutumwa akambwira ati mpore. Ndakengurukiye n'uwo wese yampamagaye. Uwo wese yampamagaye ati mpore, ndamukengurukiye. Ndakengurukiye uwo wese yatanze udukwi ku buryo ubwo ari bwo bwose. Hari uwagwaje naka, hari uwagiye n'ipikipiki, hari uwatanze 2,000, hari n'uwavuze ati mpore, hari n'uwagiye kumushingura. Nukuvuga abantu bose abafashije ndabakengurukiye. Murakaramba mwese, murakagwira mwese, muragahora ku ngoma. Hanyuma rero iyo tariki 27 nzero habaye iki? Harabaye imisa yo gukengurukira Imana ko yahamagaye uwo muntu wayo. Erega ngaha twese turi ku rugendo, wewe uri kuranyumviriza uri ku rugendo, nanje ndiko ndavuga ndi ku rugendo. Uwo mukuru wanje twakundana nawe yarari ku rugendo, ubu yarabandanije. Nico gituma umugenzi wanje yitwa Gaspard Bayagana kandi niwe avuga ati kirazira kwica, ati yaba kwica utopfanye intuntu yuko urupfu ruzoza kumira imirunzwa, yaba wobaye wicunguye ukaba uri kuriyica vyokumvikana. None uriyica uwo muntu rungitse ukazotebuka musangayo. Burya rero iciza nuko cozira kwica umuntu.
kubisanzwe. Harabaye iminsi rero yo gukengurukira Imana ko yari yaduhaye umuntu akundana, iduha umugabo mwiza, iduha umuntu yibarutse, umuntu yavyaye abana batari bake kandi abaha indero runtu. Hanyuma rero haciye haba n'agatutu. Ako gatutu rero hari amafoto amwe muza kuza murabona n'agatutu nako nyene karabaye, haraje abantu batari bakeya cane, urinze ubona mu rubanza rw'iwawe ino muri Canada hakanye gose, ukaza ubona abantu bashika 100 barakugarutseko, babara abantu n'ukuri bagufise ku mutima baraje. None rero ibirori vyaranze ako gatutu vyari bimeze gute? Nivyo hariho gufungura, hariho kunywa, hariho kuyaga, mugabo cyane cyane hariho uburyo bw'amajambo atatu. Hariho ijambo rya Filoteya barantandikiye, iryo rero rikaba ari ijambo ry'umupfakazi. Muribuka nyene icubahiro Petero Nkurunziza yashengeye, naragize ibiganiro vyerekana ingene amajambo avugwa abantu bapfuye. Umupfakazi yaba afise ijambo avuga iyo ari kuganduka. None rero ko je nariko ndaganduka, uwo muramwanje Filoteya barantandikiye nawe yaravuze ijambo ingene yashimiye abantu bose baje ku rubanza, ashimira abantu baje bava i Bujumbura mu kirundi c'abarundi renganura ikirundi, hanyuma n'abandi bino muri Canada n'abanyaburaya bashoboye guterateranya udukwi. Ico nibagiye kubabwira nuko umuryosha rwagwa akabana ntarambirwa yari umugabo Nsengiyumva Omeri, muramuzi murabe nuko, kandi uwo akaba ari waramutswa rero n'umugambwe CNDD-FDD, niwe yari umuryosha biyago, niwe yari n'umuteretsi. Aho rero nanje nahavuye nshikiriza ijambo, ngashikiriza ijambo abatumire baje, ngashikiriza ijambo abantu bose baje ari ukubakengurukira, nukuvuga ryari ijambo ryo gukenguruka. Nkongera nkaca mvuga n'ubuzima muri bike umuntu yashoboye kumenya kuri mukuru wanje Barutolomeo Bigirimana twita Tolomeo. Nukuvuga umuntu araca ku bintu vyinshi, avuga iki kugira ngo ibintu vyose bije hamwe. Ivyo muravyumvise. Hanyuma kandi hariho n'umugabo umwe yaserukiye abatumire araheza aravuga. Uwo nawe yitwa Zakariya Nindorera, uwo nawe akaba ari umugabo aramutswa agacimbiri ka Gatino Ottawa. Gatino ni gisagara, Ottawa ni gisagara, ivyo bisagara gabuwe n'uruzi nka kurya kwa Rusizi gugabura igisagara ca Bujumbura n'igisagara ca Uvira. Igisagara kimwe kikaba mu kindi gihugu, ikindi kikaba mu kindi gihugu. Ottawa ni mu ntara ntwaro ya Ontario, Gatino naco ni gisagara kiri mu ntara ntwaro ya Quebec. Ntivyahereye aho, hariho n'uwundi munyamuryango yitwa Mbanze Ndore Ernest, nawe yagomba kuvuga ingene uwo muntu umuzi, ingene Barthelemy, ingene Tolomeo mwabanye, ingene cane umuzi. Ivyo bikaja ngaho rero. Ico nagomba guherezako ngiki. Nagomba guheza mvuga nti mwabantu muba mu Burundi. Nukuvuga abarundi bo haziko. Mwabarundi mubishwi. Nukuvuga abarundi bashwiragiriye mu mahanga. Kuva mu Rwanda, kuva muri Tanzania, kuva muri Kongo. Ukacuga umugenda gushika no muri Canada hose no muri Australia hose. Mwabantu umuntu yabuze muramwitaho. Kuko hano nuguca umukozi. Uko mubonye abantu baje kungendera, uko mubonye abantu bangana bari benshi, uko bampaye udukwi, aho nukuvuga n'umukozi. Nanje niko nzotanga udukwi. Mugabe iciza nuko dukwiye gufashanya. Kuko urashobora gusanga mu Burundi ubabwiye uti jewe nagize ingorane. Batujya muntu burya amahera ayaryamyeko, burya ujya muntu amahera nayo yisegura, burya ujya muntu hariho ibiti anyiganza gusa inoti zigakoragurika. Mwabantu umuntu n'umuntu arashobora kuba ayo mafaranga yafise, mugabo agakenera umuntu amubwira ati mpore. Umuntu akubwiye ati nabuze, arashaka kuba adakeneye amahera. Arashaka kuba akeneye kumubwira uti mpore. Ukamuhamagara ukamubwira uti mpore. Ukamubwira uti bimeze gute. Ukamubwira uti nokora iki. Je ndigaha muri Canada.
none je nari kwihambisha umuntu kumuremera je ndi nka muri Canada ubukeneye abantu ubukeneye umuntu agenda ayo mahera naho yarungika ndakeneye umuntu agenda kuronda isandugu ndakeneye umuntu amuhagira ndakeneye umuntu amujana mushikanayo hanyuma agafurira neza hama kubakira ivyo bintu ndabikeneye ndakeneye umuntu anambwira ati ntafatiro Patrice erega washahutse mukuru wawe umwe mwahora mukundana yahwereye ndakeneye umuntu abimbarira bikavuga ko rero mwabantu ni mu kirundi c'abarundi je nigisha ikirundi c'abarundi je nigisha imico kama y'abarundi shikana ko mwabantu umuntu yagize ingorane buri cumuha umubwira uti nukuri ndifatanije na wewe mugabo ureke kwigira nyoni nyinshi ngoma ndababwire ko hariho umuntu numvise ngahi Bujumbura umuntu yabuze umuntu ico yakora yaraza akaguha 100 akaja agenda wagize izindi ngorane akaguha 200 akaja agenda wagize izindi ngorane zikomeye akaguha 300 akaja agenda hariho ngo nabo yahaye umuriyoni w'amahera mugabo akaja agenda nawe birashika abura umwana abuze umwana habaye iki abantu bose kwa kundi yabagira bacumwibutsa mu kirundi bati ngira uko nakugize ni wagora kwa kundi yagira ba bantu nabo niko bamugize baza bamuhijana bamuha 200 bamuha 300 bamuha 400 we yahaye umuriyoni nawe amuzana umuriyoni ati mugabo urambabarira ndafise ingorane ndagiye baza kugomba guhamba umwana wiwe ari umugore wiwe n'abana basigaye na se wiwe na nyina wiwe abantu batarenga 8 bonyene bari imbere y'ikiziga mwisandugu batazi ingene ico kiziga kigenda guhambwa ndagufinde umuntu yahambye uwo muntu ninde abantu bagiye guhamba uwo mwana ni abanyororo bo mu mpimba uwo muntu yagira imana kubera yo umuntu w'umutegetsi yari umuntu akomeye gose aca asaba abanyororo kandi amakosa aca asaba abanyororo nibo bagiye guhamba uwo mwana kandi ari umuntu ndanyaye ari umuntu yifise mwabantu ndabasavye jewe ntafatiro Patrice tajya tuba idome kandi matara jewe ntafatiro ndabasavye umuntu yagize ingorane mubeko fata iminota 10 ugende arico gituma abantu bose bigoye bakagenda kumuremera ninaza mu Burundi nzozi wanyu muri harura muri izingene mungana abantu bose bashitse aho nataye uruzogi bakagenda bakanabereka ahantu hari inzu jewe navukiyemo mu 67 abo bantu nanje ninaza mu Burundi nzobagendera kugira ngo nanje ndabihore igitutsi mwantutse kibaye cyo nari ndabatuka ingero mwageresheje nanje bariyo ndabagererako nze kubaraba iwanyu dutambe dutarike mwebwe turavukana mwebwe muri inshuti ntidusangiye gusa umugwi wo kurenganura ikirundi ntidusangiye umugwi wo kwiyamiriza Patient David Mbonabuca mwebwe turavukana mwebwe muri inshuti nikuza kubona inshuti none rero uko naguye mvuga niko mbyutse mvuga niko ngomba ndababwire nti mwebwe mwese mwakurikiranye ino ninde mugakurikirana ubuzima bwa mukuru wanje Toromeo mugakurikirana ingene twabanye n'uwo muntu jewe ndabakengurukiye murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma ikintu gusa nagiye ntavuze muri ubwo rubanza rwo kwa Toromeo haje umuntu ariko aravuga amajambo hari gisanga yavyibagiye naho nari navyanditse nuko uwo Toromeo byarashitse amera nk'umuntu azingamye biranga ko agenda mawe acaramutora acamujana irude ya Mugera hari Mugera aramujana yaramaze imyaka 2 atagenda hanyuma acaratora mawe binyongo inama ndababwira ko twasomesha pure misi yose acarafata utuvu twahajya ku gishusho ca Bikira Maria imugera aca dushira mu birenge bya Toromeo avuga ati aha ndi irude ya Mugera ni nkaho noba ndi muri Israeli ibivu umuhungu wawe Yezu Kristo yahonyoye kujya Yezu Kristo yaguma agenda n'amaguru nanje niko nsize umwana wanje azogende n'amaguru uwo mwana yaramusize iryovu ari Mugera aramuheka mawe aramutahana amushikanye kumuremera nta na kimwe cabaye mugabukeye Toromeo yiruka mu bandi bana ico ni gitangaro c'Imana ndawe yarakunda Imana gose
naho kanone ndakibagiye niko ngenda kubwiye rero uno munsi. Wewe wakurikiranye kino kiganiro urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Uragateba gutanga ntebe guturikisha. Mu yandi majambo uragateba gutanga, uragateba gupfa kugira ngo nanje ntebe kurira. Nico bivuga uragateba gutanga hatanga umwami. Mu yandi majambo wewe uriko urakurikirana bino bintu ndagufashe no kubengo wowe uri umwami canke umukuru w'igihugu, uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Aho harimo igaruka ryate, uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha te zine. Urakagira impundu n'impuzu, urakagira aho uba wubahwe, urakagira iyo uja n'iyuva, urakagira bugendera n'abakugendera, urakagira abakurasanako nawe urasanako, urakaba mu kibano bakwiyumva, hanyuma ugira ivyo utanga n'ivyo usigarana, ugire abarima, abashiramwo imbuto, abarazanganya n'abazovomera, n'Imana izokuza ivyo bintu kugira ngo uzofungure ube umuntu mwiza. Reka ndaguhezagire nk'uko mawe ubu ari kumwe na mukuru wanje mwijuru. Mawe yampezagira ambwira ati urakarenga abansi barengutse, urakarenguka abansi barenganye, bishitse mu karengukira icarimwe bobo bazorengukire ukurengwa. Nakagaruka.